Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi tuganira iki? Uyu musi tugaruka ku mvugo z'ikirundi zitandukanye zifatira kw'ijambo ikizinu. Kw'izo mvugo rero turaca tugerayo turabe mu mayagwa y'ikirundi ico abarundi bavuga ku mayagwa ajanye n'ikizinu, ingene abantu bashobora guhanura bafatiye ku kizinu. Nuko rero hariho benshi boba batazi ikizinu turiko turavuga. Ni ikimera, ni igiterwa, ubu mbere hariho n'abagize ubuhinga bwo kuvyorora bakabirima kugira ngo bashobore kubigurisha ku masoko, kuko basanze birimwo ngo imfungurwa ngirakamaro, ari imfungurwa ngirakamaro mu buzima bw'umuntu. None rero hariho abahavuye baronka ubuhinga bwo kuza barabirima aho babaye, ariko mu bisanzwe ibizinu bimera mu gahinga, ahantu haba hari ikinegene. Zahariho hose ahantu haba hari ikinegene, ibintu bimeze nk'imiswa. Ugasanga rero ikinegene ni ibintu bimeze nk'imyobo vyimbwe na nya dukoko tumeze nk'imiswa. Nuko rero hariho rero abo batazi ico kizinu tugira tuganireko, ngira mbanze ndabahe akanya murabe ico kizinu hanyuma duce tubandanya. Murakoze cane rero, ikizinu murashoboye kukibona. Ubu rero tuze rero ku mvugo dushobora gusangamwo ikizinu. Ubwa mbere, imvugo ya mbere turonka niyo bavuga ngo kugara nk'ikizinu. Kugara nk'ikizinu, ngo naka twahuye ngo yagaye ngo nk'ikizinu. Ni imvugo rero ifatira yuko ikizinu kimaze gututuza kiza umengo kiriyoroheje, cegeranye. Muraza kubona ku mashusho, mwabonye ku mashusho hariho aho ikizinu twaberetse kimwe kitari bwagare ngo kivyure umugara, n'ahandi rero kiba kimaze kuvyura kiya kintu umengo ni inkofero. Nuko rero baca bavuga ngo yagaye nk'ikizinu. Uca wumva rero yuko mu nzira uca uhura umengo yakakamye, ugaca bafata yuko ikizinu rero cagaye. Hanyuma iyo mvugo rero nuyo kwerekana yuko umuntu umengo yigize munini mw'ibarabara, bafatiye yuko ikizinu arico kigara. Hanyuma ukaza wumva ngo yambaye inkofero ngo umengo ni ikizinu. Kuba umengo ni ikizinu nuko iyo nkofero iba ifise ico bamwe bita ururenga, kirya usanga ngaha kizunguruka inkofero, bagaca bafatira ko nk'ikizinu, ukamengo ni ikizinu. Nuko rero ngo afise inkofero nk'ikizinu, uca wumva yuko iyo nkofero ingene iba imeze ufatiye ukuntu kiya kizinu twakibonye. Impande rero y'izo mvugo zitandukanye tuca tuza ku myibutsa. Hariho myibutsa ifatira ku kizinu, tukabutsa yuko rero ikizinu ari imfungurwa y'abarundi y'aho hambere yimeza mu gahinga, hari ahantu usanga vyaramera. Hanyuma rero bashobora baragiteka bakagifungura rero bagikojeje, bagitetse mu zindi mboga, canke bakagiteka conyene, bakagikaranga neza, bakagikoza nk'umutsima. Nuko uko rero niko kiribwa, kandi rero tutibagiye yuko hariho n'abashobora kucotsa. Ubwo bwose n'ubuhinga abarundi bakoresha kugira ngo bashobore gufungura ico kizinu. Hanyuma rero imyibutsa yerekeye ikizinu abarundi bo hambere bahanura bafatiye ku kizinu yoba ari iyihe?
reka rero duhere ku wa mbere, sinzi ko wewe hari woba ufise uza kutwunganira. Uwa mbere bavuga ngo ukeneye ugomba amakuru y'ikuzimu ayabaza ikizinu co giherukayo. Ugomba amakuru y'ikuzimu ayabaza ikizinu co giherutseyo. Bafata yuko ikizinu arico giheruka mu kuzimu, ati rero nico wobaza ikizinu ngo coco giherutseyo. Uca wumva rero ni ryari boba baca uwo mugani, boba bagomba kuvuga iki? Wumvirize nawe usobanure, hanyuma rero tuzotunganya ikindi kiganiro twumvirize umwe n'uyundi atubwire ico yoba yumva kuri uyo mwibutsa. Ugomba amakuru y'ikuzimu ayabaza ikizinu co giherutseyo. Uca wumva rero ukuntu mbere tugarutse gatoyi mu mayaga ingene yubatse, urumva yuko harimwo amajambo ahamagarana aryohera ugutwi. Niho twumvamwo ijambo zi. Ukeneye amakuru y'ikuzimu ayabaza ikizinu, amakuru y'ikuzimu, ikizinu. Uca wumva zimu, nu, hama nizo ziguma ziza. Nuko uca wumva yuko amayagwa aba aryoheye ugutwi, umuntu agaheza agakuramwo niyo nsiguro. Hanyuma rero tuje tubandanya rero kumwibutsa ugira kabiri, bavuga ngo uwutazi kizira yamura ikizinu imbere y'iziko. Uwo ni umwibutsa abadukurikirana baduterereye, nabo nyene turabashimiye ku ntererano zabo baguma baduha. Namwe rero tukaba tubashimiye ukuntu muguma muduterera kugira ngo tumenye vyinshi. Nkaho urumva yuko iyo myibutsa nanje ntari ndayizi yose, kuri ibiri ndabashikirije nari nzi umwe gusa, ariko urumva mwe mudukurikira yuko mwashoboye kumpa iyindi ntererano. Wumpaye rero ugaca wumva yuko hariho n'abandi benshi ushikiriye, kugira ngo nabo babandanye bunguka ubumenyi bujanye n'ururimi rwacu rw'ikirundi. Tuzoronka rero akandi karyo ko gusigura iyo myibutsa. Mbega bavuze ngo uwutazi ikizira yamura ikizinu imbere y'iziko, baba bagombye kuvuga iki? Nuko buriyumvira nawe ico bagombye gushikiriza. Na mwanya wumva ayo mayagwa naryoheye n'ugutwi. Uwutazi ikizira yamura ikizinu imbere y'iziko. None rero uraryoherwa rero n'ico Kirundi. Hanyuma rero tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma. Jewe rero ngira ndabasezere mvuga nti tugire amahoro, wewe n'abawe mwubahwe, mugire naho muba. Imana ibandanye ibagirira neza, ibahunda imigisha, muronke n'ivyiza vyinshi. Jewe rero tuzosubira mu biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro mwese.